ibyiza ni byinshi ndabarahiye Uburundi bugiye ku yindi ntambwe irenze kuko akazina kanje banyita Don Brighter cyangwa Mr The Don cyangwa yagwa Breezy Easy ayo sana amazina yanjye me ndagwe ndagweruka uri kumwe na Kidumu muri Kenya. Ya turi gukora ibikorwa. So uno mustareke ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2020 wisanzwe uri muri Houston, Texas. Nikalanga nikimezea nionyeshe mapenzi kidogo na miogo nikimezea naje gusaporinga ugwaruka nkanje bari gukora ibikorwa byiza barampamagaye baransaba ko noshobora kuza gufatanya nabi umwaka mushasha and with their respect gugukunda abarundi sinahengeshanije nababwiye nzoraba programme yanje ama ndabikora uko amazohashika. Narakubonye uri mu Burundi mu mwaka uheze cyangwa mu myaka nk'ibiri irenganye ye mwasore rya ndirimbo ya Kidumu uragenda ugaruka nibuka twarahuriye muri Umoja concert ya hano muri Houston, Texas nk'imyaka kana kirenganye biraboneka kumengo waravuye ujaha nirihe banga wakoresheje nukwizera hamwe no abantu urukundo umuziki bafise no kumenya icyo umuntu aba yifuza gushikako and then know how to do with it ukuntu umuntu ashobora kubikora ivyo bikorwa. So for me nuko nabonye urukundo aba fans banyeretse mu mwaka wa 2019 mu mwaka wa 2018 mu mpera niwo watumye nkora cyane gusumba ndabona aho nari natakarije and then kugenda hirya no hino ni no byitama connection n'ibikorwa byinshi bigenda bitandukanye. Okay, nk'umurundi turabarundi muga turi muri Etazini ariko wakore mu bivyo bihugu bikwira nka 3 canke 4 nakonye muri Kenya hano muri Leta Zunze za Amerika no mu Burundi nizere n'ahandi utobutatubwiye niri atandukaniro wasanze riri mu Barundi bari mu ivyo bihugu bakora ibijanye n'umuziki were nko kuri Kidumu. Muri make kwanza shout up to Kidumu umutama wanje yanyizeye akanyemera ko nshobora kuba mu ndirimbo. Muri make nuko mu Burundi abakora umuziki bariho benshi bakora umuziki mwiza gose ariko kungene basunika ibikorwa byabo n'abanyagihugu bakora ibikorwa nivyo bintu muri make nagiye niga mwayo izo nzira zose. Abarundi barakora neza Kidumu aremegwa gose muri Kenya sinzi nk'ahandi mu Burundi urumva niyo yavukiye mugabo Kidumu muri Tanzania naragiyeyo mu Burundi naragiyeyo mu Rwanda naragiyeyo aho hose yari indi audio gusa niyo yari yamaze gusohokaho najaho hantu sinari bwasohora video yayo ariko numva hano hose ndahashitse bakambaza ati Kidumu bomvese babesheme indirimbo ziwe uvuga arubahitse kuvuga umuziki w'u Burundi urafise agaciro twebwe abarundi tudashobora kubona ko ugafise kiretse yuko dushoboye kubasunika abantu tukabakundisha umuziki wacu nkuko abo bene wacu babikoraho muri za Tanzania n'ahandi tukabacanganya mu ndimi zijya zose tuzi mugabo tukabibutsa iki Uburundi tukabaha Uburundi izina umurundi. Okay, nibuka menga byari 2016 duhurira muri Phoenix, Arizona igihe hari Reunion 257
aziko twabonanye ndaganira na wewe na MT number 1 nk'abaririmbyi musanzwe mukorera muri Leta Zunze za Amerika nihe ntambe ubona kuva kiriya gihe duhuriye muri Arizona n'ubu muba mumaze gushikako ibitagenda neza ni kubera iki bibandanye bitagenda neza ho ko kugira ngo urabona nka twahuriye mwahuriye n'abaririmbyi bavuye ahandi hantu ariko sinzi ko kijya wewe ushaka kubona mu Barundi ko ariko kiba kimeze nimba utakibonye habuze igihoko gwiki muri make je novuga yuko nta mwana avuka rimwe ngo yuzure ingobyi ariko ikintu maze kubona mu Barundi guhera ico gihe kugeza n'ubu ni nibaza yuko personally kubwi wanje ni support buri muntu wese ukamusaporinga muri industry arimo mu bikorwa byiwiwe umurimyi ukamusaporinga muri burya burimyi bwiwe umuririmbyi muri bijya byiwiwe umujournaliste muri bijya ruhande rwiwe umuntu yakoze isho nk'uko ubona uku umuntu akamusaporinga miyo nzira yiwe mu gihe tugifitaniye kubahana mu kazi kawe umuntu ukamubaha akazi kiwe nakakuba mu kazi kawe hama urukundo kujya bakera ubumwe ibikorwa n'amajambere uburundi buvuga nukuvuga tudafisa ry'amaja ubumwe it's gonna be hard mugabo kuvico giyo shifting maybe for me no mugabo ko urukundo abantu ndarubona mu bikorwa nikorera mu bikorwa bya misi yose mu ndirimbo sohora kanatsinda no mu bagenzi banje abandi baririmbyi nkabona yuko basohoye indirimbo abagenzi babo bagasheringa bagakora ibintu nk'ivyo n'abanyagihugu barabona abajama barafise urukundo so ivyo bica bifasha abaririmbyi kubona yuko there is no other way atari gusaporinga one another bafatanye n'abanyagihugu bazabafata munda so no kubandanya guhimiriza uhereye mu mpande zose you know nico jembo okay nk'abantu usanga bafise ingabirano cyangwa bafise talent zo gukora uburirimbyi n'ibindi usanga bari muri community dufate nka twebwe abarundi aho turi Amerika yose irimwe abarundi mu masini n'amastate atandukanye abaririmbyi nk'aba usanga bari mu community baba nyina barundi ugasanga bo barabaririmbyi bakora n'ubuzima bwa misi yose hanyuma bagashigikira no mujanye na community nko kubona yavuye muri Arizona akaza hano muri Houston Texas community yacu nk'abarundi uhereye muri Arizona nikihe kintu ushobora kuyibwira nk'umuntu ufise ijisho rigira gatatu kujisho rigira gatatu rikoresha mu kuririmba mu kwiyumvira ivyimviro by'vyumvirwa n'abantu bakwira nk'abane na batanu ukabishira mu ndirimbo bigasoka ibyo n'indi jisho ritaboneka mugabo ufise urikoresheje ukaraba community y'abarundi ngene tubaye hano muri Leta Zunze za Amerika no muri Phoenix Arizona nizere ko biba byifashe nikihe kintu ubabwira bivanye n'ubuzima tubayemo nejo haza nimukoresha ijisho rigira gatatu mu gukora amajambo uba wiyumviriye akadukora ku mutima nizere wowe unarikoresha ugira icyo babwiye muri community y'abarundi aho tuva tukagera muri make nkuko wavuze umuririmbyi n'umunyakominote muri make uhera kuri kominote ukabona kuba umuririmbyi nta muririmbyi yabaye umuririmbyi atari uwo muri kominote ikintu je novuga ku barundi bene wacu cyangwa no babwira no gushigikirana muri make no kwizera mwigenzawe kuko buri umuntu afise dream yiwiwe afise impano yiwiwe n'ingabirano yiwiwe abantu twese ntitwoherera mu kuririmba kandi abantu twose nitwo babafana two urabo dufana muri make nkunda kwivugira akajambo yagwa ngo muno munsi ndakabasigurire yagwa bisigura vugwa yagwa bisigura vugwa no kuvuga bisigura yuko mu gwego rwawe rwose mu ruhande rwawe urimwo uvugwe ukundwe ugende abantu bose bagutahure no kuvuga mu bikorwa ukora wewe uvugwe n'abantu bakunda ibikorwa byawe wamamazwe mu bikorwa nkora nanje uko nyene no kuvuga umurundi ahari wese uyu mwaka wa 2020 ndagusabe ntube wa wundi wo kuvuga mugenzawe muri negativity muvuge mu bwiza n'ibikorwa by'iwakora nta muntu numwe adafise ikintu ashimigwa ndiko rakumva nturi umunyepolitike ari kuvuga nk'umurongozi uvuga nk'umuntu mengo ashobora kuba yo fasha abandi bantu jewe nsa n'umuntu ndakunda ugwaruka kuba nanje ndi mugwaruka kandi ndakunda Burundi kurongora ndarongora abandi
si ibyo tuniganira, abantu bagwemeye baragushiraho bakaguhereza ibiti ukabafasha. Jewe sindi munyapolitike ariko ndi umunyakominote, ndakunda kominote y'abantu. Ni ikihe kintu ujejwe muri kominote yo muri Phoenix Arizona? Jewe ndi assistant wa president w'abarundi, nukuvuga ndi vice president wa community y'abarundi muri Arizona bita BAHO, Burundian Arizona Heritage Organization. Ni jewe meruka gutogwa mu yimanda y'ubu. Komera akajambo kanyuma wumva ko ushobora kubwira abarundi bose abari Burundi ko muri uno mwaka wa 2020. Ibyiza ni byinshi, ndabarahiye. Uburundi bugiye kuyindi ntambwe irenze, kuko uravye aho 2019 byatugejeje, ndakurahiye mvugishije ukuri kuzima. Uyu mwaka wa 2020 niyo mwafata ibyo mutakoze muri 2019 akaba ari byo mukora muri 2020, Uburundi buzogera kure. Ntugapanga indi migambi mishasha, ahubwo fata ijya wari wapanze kuko ndazi ko utayimaze yose yagwa. Mugende kuri YouTube channel yanje ni Don Brighter, DON akanya hama Brighter, BRIGHTER. Murakoze, nasohoye indirimbo no munsi yo kugara umunsi umwaka wa 2019 kugira ngo twitegure mu kwa mbere 2020 hazoze yindi ndirimbo shasha, kandi no kuvuga niko tugiye gukorana speed yo gutangariza amahanga yuko 2019 wari umwaka mwiza, nubwo twabuze benshi abagenzi muri community, ariko nitwibagire yuko Imana yaduhezagiye mu bikorwa byacu. Komera uno mwaka twarabuze abantu benshi, twibuke nka Jansina yarasanzwe ari umuyobozi wa Live TV mu Burundi, yarasanzwe akorera muri St. Louis, Missouri. Twaramubuze kandi yari umwana akora cyane, yari umwana yitanga, ubwo nta kundi. 2019 waratubabaje, genda ntitwakwanka ariko wakoze kurengana. Thank you so much. All right buddy. Okay.